Inshuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uyu muri kumwe ni Irene Nazwe kuri rwa rubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima. Ndagarutse ngo tuganire muri bya biganiro tumaze iminsi twaratanguye, byitwa ibiganiro by'ikibiriraho. Mu by'ukuri n'ibiganiro byo kugira ngo tuganire nyine dutsimbataze dushimangire ijambo ry'Imana twumvise, mbere turabe nuko twaryumvise kumwe. Uno munsi ndabafitiye ijambo ryo muri Bibiliya, ni umurongo umwe gusa nza gusoma muri Matayo. Matayo 6 umurongo wa 24 uvuga ngo ntawe usaba abami babiri, kuko yokwanka umwe agakunda uwundi, canke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi. Ntimushobora gusaba Imana n'itunga. Reka dusenge. Mana nzima, turagushimiye waremye ijuru n'isi, turagushimiye watwimenyekanishije mu mwana wawe Yesu Kristo. Turagushimiye ku rukundo wadukunze. Twari abanyabyaha, twari babi, twari abapfuye, twari abo gucibwa urwo gupfa, abo guhona, ariko waradukijije ubicishije ku mwana wawe Yesu Kristo. Uwo yaraje mu isi, nta caha yari afise, yafashe umubiri w'abantu, asa natwe, ariko yemera kudupfira kubw'ivyaha vyacu. Ubu rero yatugize abidegemvya. Uri muri Kristo abikiremwa gishasha, ivya kera biba bihise, kubera ko Yesu yamutabaye. None rero nanje nje imbere yawe, ndakweretse aba bantu bariko barakurikira kino kiganiro. Bamwe baramaze kukumenya, bose barakumvise, ariko hariho abagisigaje gukora intambwe. N'abamaze kuyikora barasigaje urugendo kugira ngo babe abiteguriye kuzomubona umwami wacu Yesu Kristo nagaruka mu bicu, bazomubona. Ubu turazi vyegereje, twaravyumvise, twaravyigishijwe ko hegereje ukugaruka kwa Yesu, kuza gutora ishengero ryiwe. Ariko ubuzima hano kw'isi buzobandanya. Abatazoba bari mu gipimo ciza bazobandanya ubuzima bwabo, hari vyinshi bizobagora. None rero Mana, muri aka kanya turimo, tuje kugira ngo tugusabe ngo aba bose bamaze kukwakira Mana, bahagarare neza, ntibazobe murazosigara. Abatarakwakira nabo Mana, bavyihutire. Abatarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, bavyature n'akanwa kabo, bavyizere mu mutima, baheze babigendere, bavavanywe n'ivyaha. Mana, uzoba ukoze. Ibi byose nta muntu ashobora kuvyikorera, atabikoreshejwe nawe ntibishoboka, turabizi. Ariko wewe uri Imana ikomeye kandi hambaye. Ndaje muri kano kanya, ndataramuye abadayimoni na shebuja wabo, babuza batuma ibiganiro bitose kagwa, akaja mwaka ivyuma bigaharaba, canke ikindi kikagenda nabi. Wewe uri Imana ishoboye vyose. Wahagaritse ingunza, wahagaritse uwatuma imiriro, utuma amazi. Ico kunanira niki? N'abantu warabaremye, ibiri kw'isi byose niwabiremye. None rero turagushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ndakuramukije mwene data, muvukanyi, mukunzi uri hano, uri kumwe na Irene Nazwe. Irene Nazwe ninde? Irene Nazwe n'umutama akorera Imana. Sinzi ko abantu bamaze imyaka 60 barabita batama. N'umuhumure. Ego jewe rero, ku batabizi, nkaba ndi Umurundi, mvuka hariya Imakamba, umusozi y'Ivugizo, Gishiha niho hafi, niho wahamagara mu rugo. Hanyuma nkaba ndamukije rero abo muri misiyoni ya Gishiha n'ababanyi bacu bo ku Matyazo, n'abandi iyo bari hose. Yesu abahezagire.
ego mu ngendo zanje aho ubuzima bwagiye bunjana bwaranjanye i Makamba nk'uko nahavukiye ariko narize n'i Makamba umwaka wa gatandatu hanyuma naragiye n'i Buta ndaja i Bujumbura hanyuma ndakora i Makamba ndagenda i Gitega ndakorayo hanyuma ndagenda mu yandi mahanga mu nyuma nagarutse gukora i Bujumbura hanyuma maze gukora i Bujumbura inzira y'ino ibirabonetse aha haheze imyaka 30 mba muri kino gihugu igihe naza ibi ntavyo navuga ariko kubera ko umuryango wanje nakuze umuryango wanje bambwira Imana mbere ngo bari barifuje cane cane mama wanje arifuza ko noba umuntu asigura ijambo ry'Imana ico gihe ko noba umupadiri ntivyakunze hariho abo twiganye ariko babaye abapadiri Imana ibahezagire jewe rero nshitse ngaha maze imyaka igihe kanaka nahamagariwe kumenya ijambo ry'Imana no kuryitwararika kurusha uko byari bisanzwe sinibuka ko narigeze kuvuga ngo sinizera ariko muri Bibiliya nkunda gusoma ngo kuvyizera mu mutima no kubigendera rero nakiye Yesu nk'umwami n'umukiza wanje mu myaka y'ibihumbi bibiri nagenda ngaruka imbere y'ibihumbi bibiri ariko mu myaka y'ibihumbi bibiri niho nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wanje ntangura mbere no kuza ndandika ibijanye n'ubutumwa uko naba nabitahujwe niko navyandika ubundi nari nsanzwe nkunda kwiyandikira utujajuro n'imigani n'ibindi vyanryohera kumva mu matwi canke gusoma ibitabo vy'amaroma ariko igihe kimwe nza kumvishwa yuko nariko nandika nanje ikintu giteye nka roma ariko jewe inyota yo kubibandanya ntiyankundiye kubera ibirungo iyo umuntu yanditse amakuru yikuriye mu mutwe n'amakuru aba yikuriye mu mutwe muravyumva ariko ico cyose catuzindukanye nagomba kugira ngo tuganire kuri rya jambo ngo ntawe ukorera abami babiri reka ndarisubiremwo kuko ngo narisomye ngo ntawe usaba abami babiri kuko yokwanka umwe agakunda uwundi canke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi ntimushobora gusaba Imana n'itunga murantunga mu byo navuze hari ibyo ntavuze kandi kenshi hari abakunda kubibaza no kubyifuza kubimenya jewe ndubatse rero imyaka 25 igiye gukwira tubana n'uyo twubakanye hanyuma Imana yaduhezagije abana babiri nibo twavyaye umuhungu n'umukobwa nibaza ko rero nagerageje gusigura ku bijanye nanje Yesu rero abahezagire jewe ntaco maze ndi umuntu mutoyi ariko hano natumwe kugira ngo ndababwire ku bijanye rero no kwizera kwizera abantu barizera bo muri kino gihe cane cane abantu barizera ntiwacu mu karere abantu barizera kandi bavuga ko bizera Imana kuko ico baronse cose barizera ko ari Imana yakibahaye hari umusirikare yabaye rurangiranwa mu gihugu ca Angola ngira ngo mwaramwumvise yitwa Jonas Savimbi Dr. Jonas Savimbi yigeze kukikuzwa n'abansi bagwana nabo hanyuma baramukikuza nta kindi cari gisigaje atari ko bamufata muri ico gihe umugwi wa Jonas Savimbi wari ukikujwe wari ucuditse na Afrika y'Epfo ya ntwaro y'abazungu intwaro y'agahotoro bita apartheid nibo rero baje barungika helicopter baramukura aho hantu
bamukuye aho hantu baramubaza ati none ko wakuweho n'abantu babi ibyo bintu wewe ubivuga ko iki ukuboko kugutabara kuba ukwa satani canke ukw'Imana ni hamwe urumva ngo que la main qui te sauve soit du Dieu ou du diable c'est la même chose l'essentiel ngo nukukira ariko umenga ni benshi bahagaze muri urwo rwego muri kino gihe abantu barakunda Imana abantu barakunda amahera ariko nibyo tugira tuganira abantu bakakubwira ati niwizere Yesu Yesu azoguha abantu nabo baguhe ibintu wizere Yesu kubera Yesu canke kubera abantu bazoguha kubera ibintu bazoguha aha ndiko ndabivuga gutya hariho ubwoba ntibikigoye kera abantu bagira udukaye carnet d'adresse ubu hari n'udukarata batanga udukarata ngenda ariko ndagafise nanje agakarata umuntu yarakagira kugira ngo ako gakarata kamufashe nk'aka ugasanga umuntu afise agakarata nk'aka aka rero kakaba kariko inimero ya burugumestre kakaba karimo inimero ya minisitiri kakaba karimo inimero ya nde kubera Yesu ngo abantu ngo bizera Yesu akaguha abantu ngo abantu nabo bakaguha ibintu je nibaza ko ico ciyumviro atari co mu mugani w'ikirundi bavuga ngo uwawe umushinga inda nayo ikabateranya uwawe umushinga inda nayo ikabateranya na Yesu umushinze inda nk'iyo umushinze irari navyo ntibizobura kubateranya ego cakira hariho ikintu mukwiye kwiyumvira ariko none ko umwami wacu Yesu Kristo adukunda kuruta vyose aradukunda cane yatanze ubugingo bwiwe ubwacu natwe tukaja kumukunda kubera abandi bantu wenyene asumba ngo agiye kudushikanako nagomba duhindure ingena ibintu tubibona n'ingena tubivuga n'ingena tuvyiyumvira aya majambo ndiko ndababwira naya nyene ndiko ndafatirako ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere byose byaremwe nawe mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe ndiko ndakubwira ubu Yesu niwe yakuremye dukurikije ijambo ryanditse ngaha nico bivugerega ngo byose byaremwe nawe mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe rero uwo Yesu niwe avuga ati nimusabe muzohabwa niwe avuga ati niwagira ukwizera ntaco uzobura niwe agira ati ntugire impungenge ndi kumwe nawe Petero yaramwitegereje ati ni wowe uriko uragendera ku mazi kuko bagenzi be bariko baravuga nabo nyene ngira mu mutima byanyu bati kirya yoho n'igihume turahugumiwe duhuye n'umuzimu muri ino joro Yesu
ati niba ari wowe, Petero ati niba ari wowe mbwira nze. Ngo Yesu Petero aragenda intambuko ya mbere, ariko ibi jewe ubu bimeze neza canke ndiko ndibesha? Ntibishoboka. Atanga gucokera kubera ukwizera guke, ariko Yesu yaramutabaye kuko yarabonye umutima wiwe, yaramutabaye kugira amwigishe, nawe azogutabara kugira akwigishe. Mperutse kugira isanganya rikomeye ku mubiri wanje, ku buryo no kugaruka hano byari gushobora no kungora, kubera yuko nari nsanganywe ubumuga bw'umubiri, ariko hari ubundi bwiyongeyeko ntaco bumbujije. Ndaja nkaryama nkagenda, ntaco ntarangura. Ego, ariko hariho abantu benshi babona ivyago bibashikiye bagaca batangura kuraba, mbega Imana irankunda, mbega Imana iranzi, yo Mana ntabara mu buryo ngirira gutya. Ego, hariho n'abavuga ati erega uriko urahusha inzira, ubone uriko urasa, genda kwa naka, enda kora uku, enda gumya aka kantu uzohora ugatemberana. Ni ukuvuga ni ibintu bikomeye. Umwami Yesu ntaco atabona, ivyacu vyose arabizi kandi abizi neza. Wewe nuhitamwo Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, uzobona agakiza, uzobona ubugingo budashira. Ubugingo budashira si etaje, ubugingo budashira si ukuboneka neza. Ubugingo budashira ni ukuzobana na Yesu, ni ukuzobana n'Imana ibihe bidashira. Urabishaka? None wowe wahisemwo umwami, ukagira uwo mwami umwe Yesu, ico atoguha niki? Hari n'ijambo rivuga ngo uwutimanye umwana wayo yoreka gute kugira ico abafashije. Ukunda Imana, ukunda Yesu, ijambo ry'Imana riratubwira mu Baroma ku vy'ugukundana ngo ntihagire uwo mugirira umwenda atari ugukundana, kuko ukunda uwundi abashikije ivyagezwe. Kuko ibi ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukipfuze n'ikindi cagezwe cose bipoperanirijwe muri rya jambo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda wenyene. Ufise urukundo ntagirira mugenzi we nabi, nico gituma urukundo arirwo rushitsa ivyagezwe. Turavuga ngo twarakunze, ngo twarakiye Yesu nk'umwami n'umukiza wacu. Numvise mwene data abivuga canke abanyarwanda bavuga ngo abikomozaho ati nta muvyuro mbona, nta gukizwa kuriho, canke ni guke, ngira ngo niko yashatse kuvuga, kubera turacankana, nta rukundo tugira. Ukunda Yesu by'ukuri, ukunda mugenzi wawe, nta n'umwenda umugirira. Nubwo waba ugufitiye nawe, uba witeguye gushobora kuba uwo umuhebera uwo mwenda. Eka tugaruke kuri ibi byo gukundana, kuko iyo ukunda umuntu umushira
novuga nti umushira mu rwego rw'uko ataco mm, reka tuhasome hano Imana kuzokurwaho, ukuvuga izindi ndimi kuzogira iherezo, ubwenge buzokurwaho, kuko tuzi agace kandi tuvugishwa n'Imana agace, ariko igihinguye kizoshikira ivy'agace bizokurwaho. Rino jambo havuga ngo nkiri umwana mutoyi navuga rwana, niyumvira rwana, mba mu vy'ubwana, kuko ubu turabira mu cirore ivyijiji, ariko ico gihe tuzoba nk'abarabana imbona nkubone. Ubu nzi agace, ariko ico gihe nzomenya rwose nk'uko namenywe rwose. Noneho rero hagumyeho kwizera, ivyizigiro n'urukundo, ivyo uko ari bitatu, ariko ikibiruta ni urukundo. Yabavuga ati none ibi bintu bihuriye he na wa mwami? Ntitugire abami babiri, tugire umwami umwe. Ndashaka ukunde umwami wahisemo, ntukunde biriya bintu wewe uri kurasaba ngo abiguhe. Kunda umwami Yesu Kristo, ukunde kandi n'abo yagushize iruhande. Turabandanya. Imana idufise ko intumbero, ngira ngo ivyo vyo turavyemeranya. Imana idufise ko intumbero yuko twese dukizwa tukamenya ukuri. Imana idufise ko intumbero yo gushaka kutwegeraniriza hamwe. Je ndiko ndabona abantu benshi bariko barihambira kuri ubu buzima bw'aha kw'isi. Ubuzima bw'aha kw'isi kuri bamwe canke ku batari bake ntibubishe. Ubuzima bwo kw'isi buraryoshe, kandi abantu bose barazi ingene bushobora kuryoha. Mfise birya, umwe wese ku rugero rwiwe. Haravuga ati mfise nk'akadege kiwanje, nkagira n'akaduga kiwanje, nkagira n'ubwato bw'iwanje. Uwundi akavuga ati mfise itongo rikwiye, nkashobora kurima nkimbura. Uwundi akagira ati mfise abana bakwiye. Uwundi akavuga ati mfise umukenyezi, byose biba bikwiye. Uwundi ati mfise umushingantahe, byose vyoba bikwiye. Abantu twifuza ibintu byinshi, ariko urukundo dukunda umwami wacu Yesu Kristo rwari rutegerejwe kuba urukundo rudafatiye ku bindi bintu, kuko hariho abantu bavuga ngo byose biva ku Mana. Imana hari ivyo ireka abantu bakabitunga, bakabibamwo, bakabigenderamwo. Murabazi abasuma bakaruhariwe bivye vyinshi, bagaheza bagatunga, bakarinda mbere basaza bagapfa ata magogo ashitseko, mbere bakanaraga n'ivyabo abana babo. Wovuga ngo ivyo bintu babihawe n'Imana? Yarabiretse biraba. Ariko nagomba ngaruke ku ntumbero Imana idufitiye, ku mugambi Imana idufitiye. Turasoma mu Befeso ba mbere, ibaruwa ryandika Abanyefeso rya mbere, igice ca mbere, umurongo w'icumi. Reka tugeze kuri dusoma akarongo gatoya. Reka mbere hari akaburungu, kuko nta kaburungu kari. Duhera rero kuri ndwi, umutwe w'amajambo tuwuravye ni Pawulo ahimbaza Imana. Ariko reka tugere ku murongo w'indwi, kuko niho hari akaburungu nababwiye. Muri we niho duheba gucungurwa n'amaraso yiwe,
niko guharirwa ibicumuro vyacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Itunga ry'Imana ry'umwami wacu Yesu Kristo rikuru ni ukuduharira ivyaha mu maraso yiwe yatanze. Sinzi ko wowe wotanga amaraso yawe kugira ngo hagire ubucungurwa yibambewe, ntawobikora mu bantu, ntavyo tuzi. Yadusesekarije mu bwenge bwose no kumenya, itwatiye ibanga ry'ivyo igomba nk'uko vyayihimbaye ibigabiye kera muri we, vy'ingene izogenza vyose igihe gikwiye gishitse, gukoraniriza vyose muri Kristo, ibiri mw'isi, mw'ijuru n'ibiri mw'isi. Haleluya! Uwo ni wo mugambi Imana idufitiye, gukoraniriza vyose muri Kristo, ibiri mw'ijuru n'ibiri mw'isi. Kongera tukabwirwa ngo Imana idufisiye imigambi ikomeye. Umugambi w'Imana, ico Imana yipfuza kuri twebwe niki: igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ivy'ukuri. Imana igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ivy'ukuri. None wewe warashitse kumenya ivy'ukuri? Ico ni ikibazo wari ukwiye kwibaza. Warakijijwe? Ico ni ikindi kibazo wari ukwiye kumenya. Twatanguye tuvuga ngo ntimukagire abami babiri. Hariho abantu bumvise canke batahuye yuko impera n'imperuka bategerezwa kuzogenda ahandi hantu, cane cane mu gihugu giteye imbere, akaba ariho batangira ubutumwa bwiza, ariho bakorera Imana. Muri bino bihugu turimwo, jewe ndi mu Budagi, ku batabimenye, vyahindutse ubugaragwa. Abantu bafise ukwizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, ko Yesu Kristo yapfuye akazuka, ko Yesu Kristo azogaruka gutora ubwoko bwiwe, abamwizeye ni bake cane. Abantu birirwa barava mu mashengero, abantu si ivyo gusa, abenshi bavayo kubera batagira ukwizera. Ubuye ejo namye numviriza ikiganiro, nibaza ko ndavye abacanditse ni abantu b'abakristo, bariko bavuga ingene hariko haratangwa amategeko yo gufasha abana ngo bakiri bato bamenyere ivyo kwikinisha, bamenyere ubuhumbu, ubusambanyi, babwige bakiri na bato. Ivyo nivyo birimwo. Ugomba kuza n'abana bawe, ico naco kimenye ko niko bimeze. Ariko Imana yararemeye kuzotuzigama. Rero ukaba udafise umuhamagaro, ukaba uriko urawugobera, uravyitondamwo. Ariko kandi ntawe mbujije, kuko hano ni igihugu c'ubutumwa, co gutangamwo ubutumwa. Ego, ariko nagomba cane cane ngaruke ku majambo
makuru dukeneye kumenya. Turakeneye kumenya yuko turiho. Kera tukiri abana twarumva abatukana bakavuga ngo uragapfa ugenda. Hariho abantu bapfuye bagenda, hariho abantu bapfiriye hejuru. Wowe wese atagira ukwizera yapfuye agenda, yapfiriye hejuru. Ego urambabarira niba ariko bimeze iwawe, ariko birashobora guhinduka. Uwutagira ukwizera aba asa n'uwapfuye. Niko nobisigurira umwe wese muri mwebwe. Reka rero dusome amajambo afise umutwe ngo inzira yo kugororoka igenewe abantu bose. Aha iri jambo ni iry'abapfuye bagenda, canke benshi ntibabizi ko bapfuye bagenda, kuko hariho abafise icijiji co kwizera batizera, batazi ico bizera, batazi n'ico bizerera. Ego ariko iyo ugize ukwizera uvyumva mu mutima. Reka dusome amajambo yo mu Baroma. Nababwiye ko iki kiganiro ni ikiganiro c'ikibiriraho, ariko kandi mugume mwibuka ko atawugira abami babiri. Umuntu ushobora gukunda Imana, ntimushobora gusaba Imana n'itunga. Nigeze kugenda ahantu twari dufise aya majambo yajanye n'amahoro no gusubiza hamwe. Ndashimiye abasomye ibi bisomwa mu Gifaransa no mu Kirundi, kuko ibi bisomwa byatanguye gukwirakwiza no mu Burundi no mu karere, bivuga ku mahoro no gusubiza hamwe. Mu gihugu kimwe kanaka batubwiye bati none ego turabona ko aya miga ni meza yodufasha, ariko none uduhangaye kugira ngo tugukorere iki gikorwa. Igikorwa cyo gutanga ubutumwa bwiza tugitanga ku buntu. Twigisha kuko ivyo twahawe tubitanga ku buntu, kuko twabihawe ku buntu. Yesu yatanze amaraso yiwe ku buntu. Twebwe turiko tuvuga ivyiwe nitwe tuza kubigurisha. Ico gihe hariho n'ibindi vyigwa sinonda kubivuga, ariko harimo kimwe umenga citwa Umunyasamariya w'ikigongwe n'ibindi, ngira ngo bari bamaze kuyaryako amafaranga kugira ngo bashobore kwigisha. Turafise hano abantu baza bafise umutima mwiza wo kwigisha ijambo ry'Imana, kandi bakazana ibikorwa nka bene ibi vyiza bitagiramwo amahinyu. Rimwe na rimwe ugasanga vyabananiye gusigura yuko hakenewe inguvu kugira ngo umuntu abishikane ahandi, hakenewe inguvu kugira ngo umuntu avyandikishe muri ubu buryo. Rimwe na rimwe rero bagaca basanga bariko bavuga ati abantu ni ndyarya, ibintu bene ivyo. Ariko nagomba ndakubwira amajambo agufasha wewe ku giti cawe, kuko niwamara kunyurwa n'ijambo ry'Imana, nta muntu n'umwe azokubwira ngo genda wigishe mugenzawe. Uca wumva mu mutima wawe yuko uriko uratabara. Iyo sinzi ko muri mwebwe mumaze kugendana n'umuganga, hanyuma hakagira ubugwara nko mu modoka, ntawurira kumubwira ngo dogiteri ngo bimeze gute, wodufasha? Oya, wewe arabizi, ico niyo mpano yahawe kandi abikora neza. Turashimiye rero n'abadogiteri, abantu bose bari mu mwuga wa kiganga. Yesu abahezagire. N'abandi ntitubirengagije, ariko reka dushimire abo ubwa mbere. Muri amajambo yanditse mu Baroma 10 akarongo ka 5, turabandanya tugeze ku murongo wa 11. Mose yanditse ati ushishikara ukugororoka kuva ku vyagezwe niko kuzomubeshaho.
ariko kugororoka kuva ku kwizera kuvuga gutya ngo ntiwibaze uti ninde azoduga ngo aje mu ijuru, risobanurwa ngo kumanukana Kristo, canke uti ninde azomanuka ikuzimu, risobanurwa ngo kudugana Kristo amukuye mu bapfuye. Ariko kwavuze gute? Kwavuze kuti ijambo riri hafi yawe, riri mu kanwa kawe, mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera tubigisha. Kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka ukugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Kuko ivyanditswe bivuga ngo umwizera wese ntazoteterwa, canke ntazoterwa n'isoni. Umwizera wese ntazoterwa n'isoni. Haleluya. Yesu Kristo yaraje kw'isi, yamaze imyaka 3 yigisha, hanyuma hagera igihe aricwa, arapfa, arahambwa, yongera arazuka. Narimpeje kuvuga nti Yesu yaraje mw'isi, amara imyaka 3 yigisha ubutumwa bwiza, hagera igihe aricwa, arabambwa, yishwa abambwe, arahambwa, arazuka umunsi ugira gatatu. Amaze kuzuka, yariyeretse intumwa ziwe iminsi itari mike. Mu nyuma, nk'uko mubizi, Yesu yaraduze mw'ijuru. Yaduze mw'ijuru, ariko asiga adutumye, kuko yatumye intumwa nazo zongera ziratushikiriza ubutumwa. Habaye nka rwa rukino rw'inkoni rumwe batanga role. Intumwa zimaze gukura, bamwe bakicwa, abandi bagasaza, abakurikiye abigishijwe aribo batwebwe uno munsi, nabo nibo batanga ubutumwa. Mbega yabatumye iki? Yababwiye aya majambo ati nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze byose, umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa umuhero w'isi. Yesu ari kumwe natwe, nubwo twoba tutamubona, aba ari kumwe natwe, na cane cane igihe turiko turavuga aya majambo wenyene yasize atubwiye. Ego abantu bumva kwinshi, hari aho bagerageza kuyavuga n'indimi ntizisa, bakayavuga ukundi, ariko aya majambo yagiye yandikwa niburi kabiri kugira ngo tumenye ayo ariyo neza. Muri Mariko 16 guhera kuri 15 ngo arababwira ati mugende muje mu bihugu vyose, mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Ego utizera azotsindwa n'urubanza. Tumaze gusoma ibintu byinshi, twaravuze rero ibintu bijanye no gutsindwa n'urubanza. Twarasomye muri Daniyeli aho ijambo ry'Imana ritubwira Daniyeli yeretswe
yuko hazogera igihe abapfuye abasinziriye mu kwizera bazovanwa mu ivu bakaduzwa mu ijuru. Iryo jambo ryaragarutse mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyatesalonika, ababwira ati ntitugomba yuko mubaho nk'abatazi ibizoba, ati inzamba izovuga umwami Yesu aze mu bicu, abapfuye bapfira mu mwami bazoza kumusanganira mu kirere. Usomye ukabandanya no mu vyahishuriwe utahura neza yuko hariho abazosigara. Bamwe Daniyeli avuga ko bazozukira kubaho mu magorwa, bo ico gihe ntihazo baragera ko bazuka. Ego rero ico gihe turaciteze rwose. Hariho ivyahanuwe, uno munsi ntitubijamwo ngo tuvuge ngo ibihe n'ibihe n'ibizoba ryari, ariko hariho ibimenyetso tumaze kubona vyinshi. Yesu yaravuze intambara, turazumva intambara, twarazibonye ziba iyi myaka iherutse. Je nakuze ndi mutoyi bavuga intambara yo muri Biafra muri Nigeria, nakuze havugwa intambara n'izo mu Rwanda canke mu Burundi zabaye ndiho, hanyuma nakuze havugwa intambara zo muri Vietnam. Ejo bundi harabaye intambara zo muri Iraq na Iran, haraba intambara zo muri Iraq, haraba intambara hirya no hino muri Somalia, intambara zo mu Buganda twarazibonye, intambara zo muri Mozambique, intambara zo muri Angola nababwiye. Nkiri mutoyi cane izo sinovuga ngo ndazibuka. No muri Congo hari zabaye mu myaka y'intango ya 60, ariko aho nari muto cane sinashoboye kuzimenya. Ariko intambara ziriho n'ubu muri Sudani murazizi, intambara ziriho muri Yemen, intambara ziriho muri Libya mwarazibonye, intambara ku ntara zose no mu mazinga ya Marwins mwarazibonye. Intambara rero ziriho, intambara ziriho. Abafaransa barashobora barivugira ngo ushaka intambara ategura, ushaka amahoro ategura intambara. Intambara rero zamye ni kimwe cavuzwe mu bimenyetso. Ubu rero no mu karere iwacu murabona yuko dukikijwe igihugu kibanyi gikuru kiri mu ntambara, kubera ukuntu tubana. Hari ibihugu vyinshi vyibonamwo impungenge, igihugu ca Sudani n'igihugu ca Congo n'igihugu ca Centrafrique biri mu ntambara, hakongerako n'ibindi biri mu ruhagarara rw'intambara hariya muri Niger, na za Mali na za Burkina Faso. No mu karere hariho utuntu tudahagaze, ibintu bitifashe neza. Muhava mwibaza muti none mwebwe nk'abizera kw'izo ntambara zahanuwe murazishigikiye canke mubona abaduhagarariye bo tuvugira ngo iki? Jewe nukwiyama abitwa ngo bariko baramvugira bavuga ngo duhagaze inyuma y'intambara. Twarabibujijwe ko niyo twabona bagiye gusesa amaraso twanke, twebwe niko bimeze. Ego twange twebwe intambara zose, nuko benshi batabivuga canke batabizi. Intambara zose ahanini nizo kugira ngo Satani ironke amashikanwa y'amaraso n'inyama z'abantu, nizo kugira ngo abantu bitungishe bagire ubutunzi. Bwa butunzi ngo nta gukunda Imana yongera akunde nitunga, kuko turamaze no kumva abantu babihagararamwo bakanabishigikira, kandi bari kubavugira Imana. Nta Mana yatumye abantu ngo genda mwicane, oya, egome. Nuko rero ico kibaye kimwe mu bimenyetso. Hariho n'ibindi bimenyetso vyavuzwe, ibimenyetso vy'indwara z'ivyaduka. Ibimenyetso vy'indwara z'ivyaduka
turamaze kuzumva twebwe kera mu myaka ya kera baraduteye imiti yo kudukingira ngo indwara zadutera kandi zariho n'ubu indwara mwarazumvise batubwira ngo hari indwara z'ivyaduka. Ivyo ntivyahanuwe. Indwara z'ivyaduka, urwango, ukwikunda, gukunda amaronko kurusha ibindi. Ego. Ariko numvise nababwiye mu kanya ibindi bimenyetso ndacabandanya. Hariho ibimenyetso bijanye n'abantu bataye ubuntu. Ubuhumbu buriho muri ino si bwafashe intera canke bwafashe intambwe irenze ivyo umuntu ashobora kwiyumvira. Ejo bundi sinzi uwo ariko arasigura avuga ngo hariho abantu umwe ahagarara muri iki gihugu undi agahagarara muri kiriya gihugu akavuga ngo dukore imibonano kuri telefoni canke ku vyuma ibi bibonesha kure. Ubuhumbu, hari abantu ubusambanyi basambanya canke bahumbisha abana bato, abandi bakabikora mu bucuruzi. Hariho n'ibindi, abantu bagurisha abandi, abantu bagurisha ibigwanisho, abantu bari mu tuntu twinshi. Ukunda Yesu ivyo ntabirimo. Kandi abarozi n'abarozi bariho, n'abaraguza bariho. No munsi narose naramukije abanyagikaragata, murantunga. Igikaragata n'ahantu abantu benshi batazi. Bambwiye ngo hariho umuryango wagiye kw'ishengero ubwira uwariko arigisha ijambo ry'Imana yuko uvavanuye, uhevye ivy'ukuroga, uhevye ivy'ukuroga. Ivyo rero Imana ibahezagire cane, kuko abarozi ntibazoja mw'ijuru. Oya, abarozi ntibazoja mw'ijuru. Reka dusome n'ayandi majambo y'abantu vyanditswe neza no muri Bibiliya ko batazoja mw'ijuru. Ngo ni bande batazokandagira mw'ijuru? Ntimuzi yuko abagabitanya batazoragwa ubwami bw'Imana? Niko iri jambo ry'Imana riko riratubwira. Ntimuzimire abashakanyi canke abasenga ibigirwamana canke abasambanyi canke abagabo baryamana n'abandi bagabo, aha ndibaza ko n'abagore baryamana n'abandi bagore nk'uko abagabo n'abagore baryamana, canke ibisuma canke abipfuza canke imborerwa canke abatukana canke abasahuzi, abanyazi ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Ayo benshi bamaze kunganiza akambwira ati ariko none tuyoga hari ico? Mwene data wo kuri Meira TV ivugira mu Burundi yatanze igishinga ntahe c'umupasitori mukuru wa Nyanzarake, ingene we yahawe iyerekwa yuko wewe yabajijwe mu ndoto ngo iribakure ry'urwagwa rw'amacupa 8 worumara. Ati ntiwobona naho uciye. Ati none muri iyo ndoto nyene yerekwa ngo ariko abona ibakure canke isorori, sinzi ngene muvyita,
y'amacupa 8 naryo nyene ringana uko ry'amazi, ati none iriryo worimara? Ati n'amacupa 2 sinoyamara. Ati none biva kuki? Ngo yasiguriwe ko ngo umuntu kugira ngo ashobore kunywa amazi menshi canke ibamba inzoga nyinshi, bituma aba afise muri we imyimbe, muri we imyimbe hamunyweramwo ibindi biremwa. Ego rero muri iri jambo duheje gusoma baratubwiye ko n'imborerwa zitazoja mw'ijuru. Vy'ukuri benshi bavuga ati je ndanywa mugabo simborerwa, ariko kugira ngo ntuhavugwa muri uwo mutego, jewe no guhanura nti vyihoze ureke kuzinywa kugira ngo ubone kutagwa mu kaga. Hariho n'ahandi tubisoma abatazoja mw'ijuru, handitswe ngo ariko ibijora n'abatizera n'abicanyi n'abashakanyi n'abarozi n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzoba mu kiyaga c'umuriro n'amazuku, nico rupfu rwa kabiri. Twavyumvise, ibijora mu rurimi rw'igifaransa nasomye ngo ce sont les lâches. Ibijora n'abantu, novuga n'abantu biyonjorora niko nobivuga. Ariko kandi muri 20 mu vyahishuwe Yohana nyene mu gice gihereza niho hatubwira ngo havuga ngo umurongo wa 15, inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Ivyaha biri ubwoko bwinshi. Mwene data akunze gutanga ubutumwa mu gatondo ngo Yesu araje, yavuze ngo ivyaha bishika 104 canke 140 nzosubira ndamubaze. Ivyo ngo vyari ivyaha vy'abagore, ivy'abagabo vyo nibaza ko birenze naho. Ariko wowe wakira ivyo ukaba waragizwe imbohe na kimwe muri ibi, ni ukuvuga yuko ufise abami babiri. Ndakwipfurije mwene data, nshuti yanje wakurikiranye kino kiganiro c'ikibiriraho dutanze kugira ngo tuguhanure canke tukubwire canke tubwire amajambo tuganiriye ku vyerekeye ntimugasenge, ntimukagire abatware babiri. Uwagizwe imbohe n'icaha ubu afise abatware babiri. Umva, uwakunze cane ivya Satani ni uwa Satani. Mbibutse yuko abantu turi imice iyo itatu. Umuce wa mbere ni uwo abizera, kandi abo nibo bake, nibo baca mu nzira ifunganye, kandi ni bake bayibona. Umuce wa kabiri ni abantu bibere ngaho batazi neza uko bizera canke bageze kwizera buhoro buhoro, batabishimitsemo. Abo nibo benshi cane. Bahurura bahinda iyo umuyaga uhindiye, nta nkomezi bafise mu kwizera, nta nkomezi bafise mu mpwemu. Hakaba rero n'abandi benshi muri bo n'abarozi, benshi muri bo n'abicanyi, n'abasenga ibigirwamana. Bobo barahisemwo, bahitamwo imana yindi. Ndavuga imana n'urudome rutoyi.
iyo mana ibaha ubushobozi hano ku isi, ibaha uburyo, ibaha barabihisemo, kandi ntabwo bafise bwo gukandagira imivyimba, ntabwo bafise bwo gutuma haba ivyago mw'isi, kuko nivyo bahemberwa. Uwutari kumwe na Yesu Kristo neza ari kumwe nabo. Nshuti yanje, ndakwifurije kumenya Yesu wawe yagupfiriye, umuhitemwo neza, kandi uzobona ubugingo budashira. Garukije ngaha kuri uno munsi, ndakwifurije wewe aho uri, aho muri Tanzania, aho muri Mozambique, aho muri Zambia, aho muri Afrika y'Epfo, aho mu karere k'ibiyaga bigari, kuko nabonye abantu banyandikira, ndavuga muri Kenya, mu Buganda, muri Tanzania, muri no mu Rwanda no muri Congo. Ndakuramukije wewe aho uri hose kurikirana bino biganiro, ukadushirirako, mbere nuko wahashitse ugafyonda kuri ka gakengeri, canke ugafyonda kuri ka gakumu kameze uku, canke ukabuhereza na bagenzi bawe. Hari wanyambwira ati jewe kubera ko nakuriye hanze, ikirundi kirangora, harimwo ibiza birananira. Bakumviriza gusa, iryawe uzorironka. Nkongera aba rero ndabipfurije inshuti zanje, abari mu buruhuko n'abamaze kumara uburuhuko, abagiye gutangura amashuri b'abana bacu, Yesu abahezagire, turabakunda. Mugire umunsi mwiza, umunsi wa gatandatu mwiza, Yesu abahezagire. Mwari kumwe na Hireni Nahazwe, yaba nongeye kubahamagarira kandi batarakira umwami Yesu nk'umukiza wabo kubikora vuba, kuko nta wuzi umunsi n'isaha umwami wacu Yesu Kristo azoza gutora abiwe. Nawe urashobora kuba mu binjiye bwa nyuma, nawe ukazohana natwe. Yesu rero abahezagire. Mana, turagushimiye kuri aka kanya duhaye kugira ngo tuganire n'abakunzi bari mu bihugu bitandukanye. Dusabye Mana ngo ubagirire neza, ubagenderere, abafise intege nke Mana ubagenderere. Turakweretse ba bagwayi Mana baciye ngaha ku rubuga, batumenyesheje ko bagwaye Mana, ngo bakore kubatabare, kuko waravuze ngo nidusabe tuzoronka, tudodore tuzugurirwa. None rero Mana, iyo tugusavye tuzi yuko ivyo tugusaba byose ubiduha mu izina rya Yesu. Turagushimiye kubw'agakiza waduhaye, turagushimiye ku bazokumva bagakizwa, turagushimiye ku bazokumva bagakomezwa. Tubigusabye tukwizeye, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mbisavye nizera, amen.